iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo ya zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mwaramutse. Social media zizi Burundi ziri kuvuga cyane ku majambo Neva yavuze ngo ukunda avuga icongereza ari mu Buganda. Your Excellency, we have followed with admiration the remarkable transformation Uganda has achieved under your stewardship. Ariko jewe kumena cyo kwa video kuri ico ndabona ko ari distraction no kudusamaza vyatumye tutamenya iyi nkuru yavuzwe kuri Jeune Afrique kumbure kubera babiri codinga mu gifaransa canke ibintu nk'ivyo sinzi ntabwo ndabona isirikira cyane nayibonye kuri d'abord antoinecaburahe.com niwe yatanguye ku yandika mu gifaransa avuga ati Rwanda Burundi les dessous d'une dangereuse escalade. Urumva yuko ibintu bitera bikomera usubye ko dusanzwe tubizi kubera yavuze yuko yumvije nawe nyene iyo intervention yo kuri Jeune Afrique ndayishimiye akoze interview nagize ntereka ndabe iyo interview uko yayivuze ncandagenda kuri Jeune Afrique ngiyi article nibaza ko iri gratis mushobora kuyironka ku buntu ntabwo isaba inscription. Jeune Afrique tugiye ku matariki yasohotse itariki zingahe bo ubu bwa vuba Rodime, donc Rodime ni muri ino ndwi ndibaza avuga ati Evariste Ndayishimiye le Rwanda a des intentions malveillantes à l'égard du Burundi. Ni ukuvuga ko u Rwanda rufise imigambi mibi rufitiye u Burundi. Conflit à l'est de la RDC, tension avec Kigali, processus de paix à un an de l'élection présidentielle, l'occasion de laquelle il sollicitera un second mandat, etc. etc. Bo reka rero twumvirize uko Ndayishimiye abivuga. Bisaba abonnement. Bisaba abonnement, ntabwo ndi abone kuri Jeune Afrique. Il y a 5 mois, décembre 2025, moins d'une semaine après la signature à Washington. Bon, kubera iyi Jeune Afrique iri abone ukaba uri abone genda uyirabe jewe ndi abone kuri Antoine Kaburahe ngomba gushikira abajournaliste biwacu agushikira abajournaliste b'abakongole. Sindi Jeune Afrique bayanima. Anyway, kuri Antoine muri abone kuri Antoine Kaburahe kuja kusoma résumé yayo avuga ati le Burundi assume désormais ouvertement la présence militaire dans la RDC, donc ko u Burundi bwemera ko buri muri Congo sibe kumenga ntibwize bihakana semble inscrire cette présence dans la durée. Avuga yuko kandi bazohaguma igihe Kinshasa izoba ikibakeneye. Une évolution qui intervient alors que les relations entre Kigali et Kitega paraissent aujourd'hui profondément dégradées. Donc on va ko bitera vyunyuka ntumva bitera vyunyuka. Muraze ko mupaka wugaye, muraze ko wasaba ngo hari abantu bari Burundi bakene bari mu Rwanda bakene mu Burundi. U Rwanda nubwo kumbere itari officiel nago nyene hari abantu bavuga ngo bakene mu Burundi niwombaza. Ariko aravuga arakozera kuri intervention ya Ndayishimiye kuri Jeune Afrique. Mushaka kuja gusoma kuri Antoine Kaburahe iyi interview sinuba ko ntoyicako gose. Igikuru nuko vyumvikana ko ntuzeye Ndayishimiye avuga ko bazoguma muri Congo kugeza Congo ikibakeneye. Hanyuma bakanavuga kandi yuko akongera akavuga ko ngo ntabwo ashikiye FDLR. Nico nabonye bavuga ko u Burundi ashikiye FDLR ngo ahubwo nabo nyene bari mu bagwanya FDLR. Anko ndiko ndasimbagurika ko ngo ndakumbura ko ari information bari très importante. Ariko nuvuga ko Ndayishimiye muramuzi ukuntu avuga ni kwa kundi nyene question de FDLR avuga ko derrière les accusations croisées entre Kigali et Gitega, le véritable point de rupture reste la question de FDLR. Umva ko u Rwanda keshi gwakiza Gitega ko isutena ba FDLR haba muri Congo, hari navuga ko no mu Burundi kumbure babafashe. Pour le Rwanda, ce mouvement armé, fondé par d'anciens responsables du génocide de 1994, constitue une menace de sécurité fondamentale.
ibintu nk'ivyo bagaze kuri FDLR. À l'inverse, Evariste Ndayishimiye affirme que le Burundi est prêt à combattre tous les groupes armés actifs dans la région, y compris les FDLR. Umva ko Burundi Ntuzeye Ndayishimiye avuga ati wewe barashobora kugwanya FDLR kandi ngo Burundi, u Rwanda n'Ubuganda nibakorane babagwanye n'ayandi magroupe armé ari mu karere. Pour Kigali, cette proximité entre les FARDC et les FDLR représente une ligne rouge sécuritaire, etc., etc. Bon, sinzi aciye yerekana yagiye muri Tanzania. Kagame navyo nabonye avuga ko yuko bamwakiriye chaleureusement ngo batari vyitezwe. Bon, neza ko ata tension officielle zabaye hagati ya Tanzania n'u Rwanda, si bimwe vyamunyankire. Le grand absent, l'économie, bon, neza ko atamaje kuri économie, nta économie mu Burundi dufise bwa na Antoine, kiraza no kuyivuga ko. Hanyuma Antoine Kaburahe yaciye agenda interview uyu mushinga ntahe propos du président Ndayishimiye. Umushinga ntahe niwe aserukira u Rwanda, niwe umushikiranganje w'imigenderanire des affaires étrangères, Olivier Nduhungire, je pense. Avuga ati Kigali répond aux accusations d'Evariste Ndayishimiye. Umva ko yamwishuye. Donc, après les accusations d'Evariste Ndayishimiye contre le Rwanda dans la région, dans Jeune Afrique, j'ai interrogé ce matin le ministre rwandais des Affaires étrangères qui rejette fermement les propos du président burundais. Bon, sinzi rero izo propos nkuko ntashoboye gusoma article kuri Jeune Afrique dans l'entièreté, mugabo imwe aho mvuga ngavuga ngo dans cette interview igifaransa rero kiri compliqué keshi, kera tukiri abana twimvira kubera iki kintu interview omenga ni masqué. Anyway, le chef de l'État burundais, également présent en exercice de l'Union africaine, accuse Kigali de soutenir équiper et entraîner les groupes armés burundais Red Tabara. Bon, neza ko ariyo accusation ikomeye cyane mu bisanzwe, usibye kandi ko hari na zazindi zo ngo hari abantu bakuze kudeta, bagomba kuza kudeta muri 2015 mu bitse mu baduhe. Mugabo urumva ko kandi avuga ko Kigali, donc u Rwanda arigo rusutena rufata mu mugongo, rugaha ibikoresho, rukongera rugaha imyimenyerezo iyo groupe novuga fictif. Je personnellement ko sindigera, I don't know, bitare de Tabara baba kuri muri Congo. Le Rwanda il affirme que le Rwanda a des intentions malveillantes à l'égard du Burundi. On voit que le Rwanda fait imigambi mibi ku Burundi et considère la présence de M23 et des forces rwandaises près de la frontière burundaise comme une menace directe pour son pays. Akavuga ko kandi M23 kubona iri ku mupaka w'u Burundi hamwe n'ingabo z'u Rwanda ko ari menace, ko ari nk'ikintu giteye ubwoba gihagaritse umutima u Burundi. Bon, voilà, anavuga kandi Ndayishimiye défend également le maintien de plusieurs milliers de soldats burundais dans la RDC. Bon, voit ko yavuze ubwa mbere. Hanyuma umunyarwanda, ministre w'u Rwanda nawe niwe yishuye avuga ati il rejette fermement ces accusations. Donc accusations ko kumbura bari bo basutena, umva rakana ko bataba bafasha mu mugongo Red Tabara. Pour Olivier Nduhungire, les déclarations du président Evariste Ndayishimiye sont inacceptables à plus d'un titre. Bon, je nibaza ibintu vya Red Tabara mu vy'ukuri, umuntu wese aciye ubwenge ashoboye kuraba iwo muhari bavuga ko ukomeye. Okay, M23 ushikiwe n'u Rwanda, ivyo nibaza ko n'u Rwanda rimwe rubivuga. Urabona ko bagira progrès, barafise territoire iboneka yo muri Congo kubera iyo soutien bafise. Iyo Red Tabara isutenwa n'u Rwanda ikaba itaraterana, bon, sinsavye ngo baje gutera amagrenade mugabo intambara ku Rwanda, n'est-ce pas? Ikaba itarajya n'umunsi ngo nta sens bifise, ça n'a pas de sens. Iyo Red Tabara hakabura n'umunsi bavuga ati twafashe abasirikare muri Red Tabara ngaha twabazanye tubasanze hariya Minembwe canke je ne sais pas yo bakora entraînement. Ariko na cyane iyo Red Tabara igwanira ku mupaka, igwanira kure muri l'intérieur du Congo, pana ku mupaka l'intérieur du Congo. Ikugwana nande exactement? Red Tabara ikugwana nande tuvugisha ukuri? Ko nta kuntu wogera rebellion igwana mu Burundi, igwanya Burundi iri muri Congo hakaba nk'imyaka 10 iri kugwanira muri Congo, iri kugwanya nande exactement? Ni nk'ubu c'est pas yaba M23 yari Kigali canke Nyaruhengeri mu Ruhengeri bamaze ama province mu Rwanda, ukavuga ngo hari umugwingo uri kugwanya Congo uri mu Rwanda ukamara imyaka 40 uri kugwanya Congo uyigwaneza mu Rwanda. Nta sanse bifise.
canke FTD yagwanye Burundi ikaba yibereye ikigoma canke Morogoro canke sepa Dar es Salaam bavuga ngo hari umuhari ngo uri kuragwanya Uburundi uri Dar es Salaam uri kurarasagurana muri Dar es Salaam nta sense bifise iyo rede tabara iri kugwana muri Minembwe iri kugwanya no Burundi canke kugwana Kongo je ndabigusha ukuri ivyo uwo muhari ni ibintu harimo amahinyu menshi sindamenya exactement sinovuga ngo ntawo bahari canke ngo ni nakaye utanguje mugabo harimo amahinyu uri kurara abantu uzeye les dynamiques sur le terrain nabwa parpe hutu butari bufise inguvu mu ntango muri za 90 comme ça urumva ngo barasaguye mu kinama cyangwa mu Kamenge ari nk'abagabo batanu bakemera kiyahura wofata ndavuga ngo nimugeye mutera Burundi ko c'est ridicule dufise yo ibintu ndashaka kumuja kuvyonona mugabo kuvuga ngo hari umugabo wo kugwanya Burundi uri muri Kongo imyaka 10 uri kugwana muri Kongo ngo rafise na soutien y'igihugu gifise igiseka nk'u Rwanda nta sanse bifise anyway mushaka niko je ndavyumvira bari kuri temu reality itandukanye ndaza abantu kumura muri data baramunkurikira mu reality wanyu ni muri dusigurire mugabo nta sanse bifise. Il accuse un État membre de l'Union africaine d'avoir des intentions malveillantes vers le Burundi sans apporter la moindre preuve. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il tient de tels propos contre le Rwanda. Bon, je ne sais pas kuri iki gihe bon, je ntabwo ndi umunyarwanda ntabwo nshigikira u Rwanda ntabwo Kagame ampemba bon dume ntarampemba. Okay, donc iki kintu cyuko je nta preuve ndiko ndabona ariko aravuga. Tension y'ubuni n'u Rwanda zamaho zirahamaze igihe kirekire mugabo ugiye muri officiellement uri umudiplomate burya umukuru wa Union africaine n'umudiplomate nuvuga numero 1 muri Afrique il faut ko ufite preuve ziboneka iyo rede tabara évidemment umuntu wese mu analyste dufata atari umurundi w'umuzungu avuye hanze ikintu yobanza kubaza iyo uwo mugabo w'irede tabara umaze gutera ibitero bingahe umugabo wa Burundi uvuze ngo uriko witegura kuzotera Burundi ico gihe bakwaza ati none ushobora kwitegura umugambi uriko witegura ni c'est comme fictif par ailleurs bo hanyuma kuvuze sote yo mu Rwanda nyene byose akuzana preuve ukavuga uti bon ejo bundi hari indege yavuye mu Rwanda ejo bundi umukuru wabo twaramubonye Kigali ukenda kuronka preuve imwe yerekana yuko en fait arusutiye au moins diplomatiquement ko hari ibintu kamwe musanga biri mu entre nous et à voix basse ivyo bihe cyo gihe ubigumiza entre nous à voix basse bya diplomation sinyama ari ku radio hari ibintu byinshi biba ntitunabimenye nka twebwe abantu tubayabaye aba journaliste ntibabimenye kiretse aba journaliste d'investigation mugatari ko umuntu yaprononceje aruko umuntu yagiye agacengetera nk'akaroro ntuzeye mu buto bamukura aparama buyo yarangwitse ingabo mugabo nta muntu umeheza amenya ko yarangwitse ingabo bon abantu barabimenye mugabo nta declaration officielle zigeze ziba ngo turongetse ingabo kubera impamvu nini nivyo nshaka kuvuga hari ibintu accusation ushobora gukora officiellement ari uko ufite preuve ziboneka hanyuma n'ibindi muvugira mu ntamatama ko musa canke mu mastade za Gitega kubera abajyanya y'ugo batakubaza preuve mugabo muri kanki ikameme usa ko ufite preuve iboneka mugabo preuve ya rede tabara abantu benshi ntiboyitahura. All right, d'emblée, Kigali rejette les accusations formulées par le chef d'État burundais dans son entretien à Jeune Afrique. Le ministre rwandais estime également que certaines déclarations de Evariste Ndayishimiye sont difficilement compatibles avec des responsabilités de l'Union africaine. Ok, son interview révèle aussi les aveux graves de la part du président de l'Union africaine. Bon, nibaza yuko nduhungira kuvuga nk'umuntu w'umudiplomate peut-être ko uri nk'umukuru wa Union africaine tuza kuraba yuko uriko usukamo mabisi aho gutera wese karadinga mugabo niyaza yuko ntabwo neva yahindutse ngo nuko ari umukuru wa Union africaine kiya kintu kwa nta sanse givise sinubara ngituma ndorungira kivuga kandi yuko nta sanse givise kiya kintu nta sanse givise neva aguma ari neva ubundi gwa ari Burundi nta kintu cyahindutse. Mais dans tous les cas icyo nashaka kuvuga nuko bibaje kumva ko haguma haba escalade de tension yuko habura umuntu asukamo mabisi. On a ngo FDL collabore ouvertement avec l'armée congolaise et avec l'armée burundaise. On ne peut pas venir aujourd'hui expliquer que le Burundi veut lutter contre le FDLR alors qu'il travaille avec eux sur le terrain. Bo je nibaza yuko bogerageza bakumvikana byo kunetraliza ama arme hirya no hino ikindi ipolitike yacu mu karere bakwiye kuronda politiki itarimo intambara ibintu byo kwama turi mu ntambara mu négociation mu ma accusation ese bizogera yari abantu b'Imana I don't know
Bo sepa je ndabona hakwiye kuza umuntu afasha negotiation akoze video cyangwa aja kuyisora later ivuga yuko Uganda canke Museveni en particular akwiye kujumpinga ini akaraba ko yokoresha negotiation gati n'u Rwanda bakagabanya agacanwa uwo mwe diplomatique bakagabanya agacanwa kumbure sepa Ruto undi muntu n'importe qui wa mugabo wo muri Angola yaragerageza kumvikanisha abagwana muri Congo neza ko buri n'u Rwanda kameme c'est pas trop grave kubera tarakozanya ko mugabo hakwiye kuhagira diplomate umwe umutegetsi umwe muri Afrika babantu baguma bavuga ngo abanyafrika tuzakoranda socios iwacu hakwiye kurondera umuntu aza gusukamo mabisi reka twumvirize hano umenga mubajije anapezema est-il possible avuga ngo la solution pour améliorer les relations entre le Rwanda et le Burundi est très simple le Burundi doit mettre fin à son attitude hostile envers le Rwanda non ça c'est pas simple que ça ok on va vuga ngo bahagarike kwerekana nyifato igwanya u Rwanda je nibaza yuko c'est très simple kubera u Rwanda n'Uburundi bataragwana neza kuri très simple habuze gusa umuntu kumbure abahuza habuze n'ikintu ca immunité habuze n'ikintu cha diplomasi je nibaza ko ubu bitari très grave uko ndabizi je naza ko personnellement je naza ko aba FDLR batari en état de nuire badafise inguvu zo guca mu Burundi ngo batera u Rwanda iyo bazifite ababara ciye muri Congo mbo ikindi nibaza yuko mu Rwanda kandi Magi adafise inguvu zo guca mu Kirundo ngo atere u Burundi iyo abazifise nawe nyene kumbore okay ndazafise Magi turamuze twese n'umuvyeyi ivyo kugwa ntavyarimo so sinumva rero ikintu bari kubarapfa ntabwo ari iyo tension ivyo bapfa kumbure mu mitwe yabo muri subconscious ishoguma muga iyo tension ndumva yoroshe kugabanya kubera nko nabivuze nta menace direct iri ku mipaka yacu yose ko ari ibiri hanyuma bagombye proxy war muri Congo boja kugwana nyene bitina ko ariko bagwanda muri Congo baseva Congo mugabo bataca bavyakizanya ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda je nibaza yuko donc c'est possible nuko horoneka umuntu abumvikanisha bo FDLR hashobora kuba adezerema mu Burundi mugabo batari nuisible batotera ubwo u Rwanda kujya paripoti yabaye mu Rwanda mugabo Burundi butajugumira ngo paripoti mu Rwanda right la même chose hashobora kuba abantu 3 4 5 badashima leta y'u Burundi mugabo ndikibuza kurundi bukomeza kuko nko nabivuze na paripoti yari mu Rwanda bagaza buyo yakomeje yiberaho yakomeje ubu gihugu nabwo yagiye kurazishinga ngo abo bantu baduhe nabe bafrode bonaza ubu nibindi imigambi myinshi yaba opposa Burundi yari mu Rwanda etc bono ko ndabibona jewe mbona ko bakwiye gusubira mu mabisi nimba bashobora kugira ngo umwe umupaka ube wuguruye abantu batembere hanyuma kandi bakaguteraterana aya majambo nta sansa afise najya mvuga ngo niba bafise inguvu natangwe kugwana mugabo iyo bari cyungere nankoze nk'umongere niba hagarike guterana amajambo hanyuma abantu bibereho gahoro ibintu byo kwama muri terero y'ubwoba ni systeme novuga nabonye muri George Orwell 1984 kuvuga kugigucama mu ntambara mwaso mu Rwanda kugira ngo kumbure amatora bayatrike kugira kumbura abanyagihugu baceceke kugira babone CNDD nk'umusevia nk'umusovero wabo il faut arrêter ça hanyuma umwe abantu bari ku mupaka abantu bafite amafamiye abantu badashoboye kuguruka n'indege abantu bakeneye kuja hanze urabona ko imipaka igenda yugara nko muri Congo muri Tanzania hagoye guca bashoboye kuza barizungurukira nako n'uzaza n'indege come on sawa mugira umunsi mwiza bye bye